Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje indi nkunga ya gisirikare ingana na miliyoni 800 z'amadolari igenewe igihugu cya Ukraine. Ayo mafaranga yiyongera ku yandi yari amaze gutangwa imbere yaho agenewe gufasha Ukraine kwivuna inteko z'igihugu cy'u Burusiya mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu. Perezida Biden avuga ko ibigwanisho bizorungikwa ku rugamba inteko za Ukraine zirimwo kurwanira ubwigenge muri ako karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse biriko bigerageza kwihutisha mu buryo bwose bushoboka ivyerekeye kurungikira Ukraine ibigwanisho n'ibindi bikoresho ikeneye. Perezida Biden avuga ko ageze mu gihe gihambaye c'intambwe ikwirikira y'ingwano muri Ukraine. Amenyesha ko imfashanyo nshasha ya leta yiwe izotuma ibigwanisho bibandanya kurungikirwa Ukraine mu kiringo c'indwi ziri imbere. Iyo mfashanyo irimwo ibigwanisho bikomakomeye nka vya muzinga n'ibindi bimodoka vya blende, amasasi hamwe n'indege zitagira abadereva bita drone. Yiyongeye ku yindi mfashanyo y'imiliyoni 800 y'amadolari yari yatangajwe mu rwiheze. Tugumaho muri Ukraine aho Fidel Niyongabo atubwira ko Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yatangaje ko yatsinze urugamba mu mujyi wa Mariupol muri ico gihugu nyine cya Ukraine. Perezida Putin yatangaje no musi wa kane ko ico gisagara cabohojwe inyuma yuko cugarijwe n'inteko ziwe mu kiringo kigira ku mezi abiri. Ivyo naho inteko amajana n'amajana za Ukraine zikiugaraniye mu gice kirimwe amahinguriro y'ico gisagara. Perezida Putin yabwiye umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Sergei Shoigu ko yaheraheje urugamba rwiwe rwo guhabuza igisagara ca Mariupol. Yamukeje kuri iyo ntsinzi yiwe akaba yamusabye gushikiriza ubwo butumwa inteko ziwe. Putin yatangaje ko atabona ko kwinjira muri ico gice inteko za Ukraine ziugaraniyemwo bikenewe. Yasabye inteko z'igihugu ciwe kuzibira ko karere kose kugira ntihagire n'umwe ahasohoka. Ivyo bimuhaye akaryo ko gutangaza intsinzi ikomeye ya mbere y'inteko ziwe kuva ziturijwe mu buraruko bwa Ukraine mu kwezi guheze. Umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksiy Arestovich yatangaje ko inteko z'Uburusiya zidashobora gufata ikibanza ca Azovstal kirimwo amahinguriro ngo zaratakaje abantu batari bake. Amenyesha ko inteko zabo zibandanya kugwana.